Reka asubire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Mbonesha kure bashikiriza amakuru ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mwiperereza, mu gateka na muntu, mu ndero ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu, amakuru tugira tubashikirize mw'iri joro, amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, amakuru imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV ibashikirayo igaca iyabegeraniriza ku buryo bw'idonido. Ndabahaye mwiriwe, abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tutambutsa kuri iyi chaîne ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe hamaze iminsi humvikana icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca, bikavuga ko rero umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yamaze kwidoga avuga ko ngo arambiwe intwaro ya Evariste Ndayishimiye, akavuga ko rero ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ari we yoba ateza ibibazo abanyagihugu b'u Burundi. Aha umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca agaruka kubijanye n'igitoro camaze kuba umuzi w'ibuye ngaha mu Burundi, akagiriza Evariste Ndayishimiye n'intwaro ye ko ari byo byose byatumye igihugu cy'u Burundi kigeramirwa n'ubukene ntangere. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi ubwo umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca yifatiraga mu minwe ibijanye n'ikibazo c'igitoro, byagaragaye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye amuvana muri ico kibanza oca yifatira mu minwe. Yagirije umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ngo yoba ariko ararya ibiturire. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca rero byatangiye kugaragara ko atameraniye neza n'umukuru w'igihugu, ndetse binavuga ko no mu kibanza c'ubushikiranganje ngo yoba arimwo ameze nk'ifoto, ubivanye nuko amategeko ndetse n'ingingo zikomakomeye zifatirwa muri ico kibanza ngo zoba zifatwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca yiyamirije ibijanye n'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, aho rero avuga ko nawe ari muri bamwe bazokwihereza amabarabara mu gihe Evariste Ndayishimiye wakwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Kandi biruko mu gihe Evariste Ndayishimiye yari yafashe ingingo yo gukombora Gervas Ndirakobuca, ariko bamwe mu bamwegereye bamugira inama ko mu gihe ngo yoba nawe akomboye Gervas Ndirakobuca ngo byogaragara ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ngo yoba inaniranye, ngo bivanye nuko ari we n'ubundi yari yapfungishije uwo Gervas Ndirakobuca yasubiriye ari we Arengiyome Bunyoni. Ibi kandi biruko mu gihe Arengiyome Bunyoni we yagirizwaga ko ngo ari we yashatse kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Ibyo kandi biruko mu gihe n'ubundi Gervas Ndirakobuca nawe mu minsi heze yakombowe avanwa ku burongozi bujanye n'igipolisi, aho yaciye aja ahabwa akaruhuko k'izabukuru, nubwo bamwe mu bakurikiranira hafi ivyo ngaha mu Burundi na cane ivya politike bavuga ko Gervas Ndirakobuca yahawe akaruhuko k'izabukuru atarakwiza ikiruhuko c'izabukuru cyangwa se atarakwiza imyaka. Gervas Ndirakobuca ntameraniye neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho rero Gervas Ndirakobuca ngo bigaragara ko ngari washaka kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi bakavuga ko ngo bashobora kuba ari we bazotora ngo bivanye nuko afata ingingo zibereye ngaha mu gihugu. Amakuru rero ivyo byose biruko mu gihe Gervas Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu batameraniye neza, ashaka umwe wese gutembagaza undi. Amakuru rero yihuta cyane mw'iri joro dushikiye nuko Gervas Ndirakobuca mu rugo iwe ngo hoba hateye igitero c'abapolisi, ndetse ngo batanguye gusaka, ngo binavuga ko ndetse Gervas Ndirakobuca iperereza
ryaba rimujyanye, bivuga ko ngo hari ivyo yoba ariko aragirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, nk'uko amakuru turiko turakura ku mbuga ngurukana bumenyi ariko arabidushikiriza. Inkuru rero yihuta cyane ishikirijwe kuri iyi mboneshakure nuko Gervas Ndirakobuca mw'iri joro yoba ajanwe n'iperereza, igipolisi kiramujanye ngo kugira ngo arengutswe imbere y'ubutungane, nyuma y'uko kandi hari hamaze iminsi hari igikorane kiriko kirabera ngaha i Gitega, aho abanyagihugu ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bariko ngo barishimira ko imyaka 5 iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ageze mu mabanga yo kurongora u Burundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Bikaba rero ari ibirori byari vyitabiriwe n'indongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu begereye aho ivyo birori byariko birabera. Reka mu makuru yandi tunyarukire kubiriko biravugwa mu ntara ya Cibitoke, aho rero intara ya Cibitoke ibandanya yumvikanwamo nk'intara irimwo ibibazo bikomakomeye na cane cane ibiziga vyama vyibonekeza muri iyi ntara. Aho rero kuri irigenekerezo rya 21 Ruheshi umwaka wa 2025 bivuga ko hatoraguwe ibiziga bibiri, bikaba vyatowe rero ku nkengero z'uruzi rwa Rusizi, gitangaza ndetse n'amakenga ku banyagihugu ndetse no kuri bamwe mu begereye aho ivyo biba biriko birabera. Cibitoke rero kuri uyu wa 21 uyu mwaka avuga ko hoba hari ibiziga bibiri vyatowe kandi bikaba vyatowe muri iki gitondo, bikavuga ko rero bigaragara ko boba bagandaguriwe ku rubibe ruhuza Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa bikavuga ko ngo uburyo bishwemo butaramenyekana neza ndetse hataranamenyekana nico bacateye urwo rupfu, gusa abanyagihugu bo bakaba bafise ubwoba ntangere. Ivyo biziga byatowe ku musozi Nyamitanga zone Ndava hafi yaho nyene. Amakuru rero aturuka muri iyi ntara aremeza ko abo bishwe ngo boba ari abagabo babiri ndetse ngo bikekwa ko bari baturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko ibimenyetso biri ku mibiri yabo vyerekana ko ngo boba bajombaguwe imbugita ndetse bikanaboneka ko baba bakomeretse cyane, nk'uko amakuru dukura kuri imboneshakure yanyu ari no yacu ndetse no mu bindi bimenyesha amakuru bitandukanye abandanya abidushikiriza. Hari ibimenyetso vyerekana ko ngo bakomerekejwe, hakaba kandi n'amaraso menshi ku metero zishika 500 uva ku ruzi rwa Rusizi. Bikavuga ko abo bagabo babiri ngo boba biciwe ahandi bakazanwa gutabwa muri ico kibanza. Abo bishwe ntibaramenyekana, bigatuma ndetse ubwoba burushaho kwiyongera muri ivyo bice ngaha nyene mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu b'Inyamitanga bakaba basaba amatohoza yimbitse kandi adahengeshanya mu ntumbero yo kwerekana umuco kuri ubwo bugizi bwa nabi. Ayo makuru kandi aremezwa na musitanteri wa komine Buganda Pafire Hakizimana, aho rero yabwiye imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Isange TV ko ivyo biziga vyarungitswe mu buruhukiro bw'ibitaro, akaba asaba abanyagihugu gukorana n'abazogira amatohoza bo mu Nyamiramabi, ndetse akanavuga ko hakenewe ko ubutungane bukora kandi abagirizwa ico caha bagashirwa imbere y'ubutungane. Niko yamenyesheje, anatangaza ko hagiye gushimangirwa icungerwa ry'umutekano kuri izo mbibe. Iryo bara kandi ryaguye byongereye ku bundi bubisha ndetse n'ubugizi bwa nabi bwagiye bwibonekeza muri aya mezi aheze
muri ico gice mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi, aho ndetse n'umutekano n'ibikorwa by'ubusuma byamaze kuba umuzi w'ibuye ngaha muri iyi ntara ya Cibitoke. Reka shimire rero mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza kuri iyi saha ayiri joro, tubaye tuyasozereye ngaha, tuzosubira mu gatondo mu makuru araza kubagezweho. Mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muze murababambire kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rutendeye Isange TV, mbonesha kuri bashikiriza amakuru ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha kuri iyi saha, ayaza kubagezwe ko turayabashikiriza mu gato. Gira ijoro ryiza kandi murara haryana.